harya abakinyi bagurwa amafaranga angana gute hano iwacu? Bahembwa angahe? Basinya contrats y'imyaka ingahe? Nta nkeka ibi bibazo abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi barakunda kuvyibaza. Natwe turavyibaza ariko nta nyishu tugomba tubitangire kuko ntayo dufise. Muri make ntayihari. None kubona amakuru nk'ayo ataho umuntu yoyasanga vyiciki mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Mbega ivyo kugura no kugurisha abakinyi mu Burundi ubwo ntiharimwe agahaze? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu Musi. Mwiriwe neza, ni David, nizere ko meze neza. Muganga Jean-Claude Majambere batazira Ndudi avura umugwi Aigle Noir akaba n'umumenyesha makuru ku radio Rema FM yaravuniye akagohe imigwi y'umupira w'amaguru yaha mu Burundi hari muri uku kwa gatandatu. Yagize ati iki ni gihe ciza co gutahura ko kugira umugwi wa football bitakiri ivyo kwiryohera ahubwo bisaba kugira imbono. Ibintu vyose bigakogwa kinyamwuga, professionnalisme, bikagira umurongo ngenderwako. Hoba kandi n'inyandiko z'ukuri zibiraba, hakabaho no gutegekanya no kurimbura, planification et rapportage. Muganga Ndudi yaribukije kandi abarongoye imigwi kwitwararika ivyo basabwa ngo babe babitunganije imbere y'itariki 30 z'uku kwezi kw'indwi, ngo imigwi yabo yoheze ikaronka uburenganzira bwo gukina ihiganwa rya 2024 ushira wa 2025. Iris News yaganiriye na Etienne Manirakiza arongoye igisata c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kijeje gukurikirana kw'imigwi kwije ibisabwa kugira yitabira amahiganwa. Amenyesha ko imigwi ibiri gusa ariyo imaze gutangura kuzuza ibisabwa. Aho ni mu gihe hitezwe 16 muri iryo higanwa. Etienne Manirakiza yabwiye Iris News ko niyo migwi ibiri ari Vitalo na ACDira. Ngo nayo nyene yaratanguye mugabo ntirakwiza. Aho rero hasigaye imisi 3 gusa kugira imigwi yose uko ari 16 ibe yahejeje kuzuza ibisabwa. Yongerwa ko imisi 5 yo gusaba kurenganurwa aho umugwi woba warenganijwe. Ngo ikiringo catanzwe n'icamara kurangira system ica yiyugara ubwo nyene. Iris News yamubajije ikizokurikira ku migwi itazoshobora gukwiza ibisabwa kugira ironka impusha. Yishuye ko atawovuga ngo iyo migwi izoca ikini icicaro ca kabiri kubera ico cicaro gisanzwe gifise imigwi yakigenewe. Manirakiza yaciye avuga ko hazoba hasigaye ku rwego nshingwabikorwa rwa FFB rwicara rugafata ingingo ruzoba rubona ko zibereye. Hariho rero ibisabwa nk'uko biri mu gwete umunyamabanga mukuru wa FFB yarungikiye abarongoye imigwi yo mu cicaro ca mbere. Hari kuwa 25 ruheshi 2024. Mu nkino umugwi utegerezwa kwerekana umugambi wo kwigisha urwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 20 umupira w'amaguru, kugirishiriza ibipima abakinyi bose no kugira ubwishingizi bw'umugwi assurance, kugira ikibuga c'imyimenyerezo hamwe n'ibiro bikwije ibisabwa. Mu bijanye n'intwaro n'abakozi, kugira abakozi bakwiye ba staff, umuganga, umunyabigega, abamenyereza bafise licence A canke B na C, abamenyesha makuru n'abandi. Mu vy'amategeko hariho kugira amategeko ngenderwako atewe ku mukono na notaire, kugira ikone mu banki, kwerekana uko ukoresha amafaranga ku mwaka. Umugwi wose ukerekana amafaranga uheraniye iyindi migwi mu bijanye no kugura abakinyi n'ibindi bijanye n'amahera. Muganga Ndudi yaravuze kandi ko ivyo vyose biri mu mugambi wa FIFA wo guteza imbere imigwi ku isi yose. Ndudi akabatumirira kandi abarongozi b'imigwi gutanga ivyo basabwa vyose ku bijanye n'uburyo iyo migwi ifise, harimo n'amadeni ifise. Biraheza bigafatirwa ko iyo FIFA igomba gushumbusha umugwi ufise umukinyi yavunikiye mu mugwi serukira gihugu. Aribuza kandi abarongozi b'imigwi gushiraho abaganga b'imigwi babifitiye impapuro z'imitsindo n'ikidodo. Iyo umukinyi agize imvune, umuganga kwije vyangombwa niwe wenyene ashobora gukora icegeranyo ciyo mvune kikemerwa na FIFA. Mwibaza ko ivyo bintu vyoroshe gukwiza ku migwi yo mu Burundi? Mutubwire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Igisata c'ubwishingizi cinjiza igice kimwe kwijana mu mwimbu rusange w'igihugu PIB. Vyerekanywe mu bikorwa vy'indwi yahariwe ubwishingizi mu Burundi
Mu vyo bazorabira hamwe muri iyo ndwi yahariwe igisata c'ubwishingizi mu Burundi harimwo akamaro ko gukoresha ubuhinga bwa none digitalisation hakoreshejwe ngendanwa hamwe n'ubwishingizi bufatiye kwihindagurika ry'ibihe canke imyuzurira. Bazorabira hamwe kandi n'ivy'ubwishingizi ku bari mu gisata c'uburimyi. Umukuru w'igihugu aratanga gasopo ku bakozi ba leta batariko baramufasha kugwana urugamba rw'ubutunzi. Bigaruka kwibura ry'ivyankenerwa nk'ibitoro, isukari, bimwe mu binyobwa vya Burundi, internet yikwega n'ibindi. Jimbere tubwira ko Evariste Ndayishimiye aho yari Muyinga kuwa 17 Mukakaro 2024 yagize ati ingwano yihejeje n'umwasi uca usubira kuraba utagufashije urugamba. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.